benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Amabarabara yo mu makartier ya zone Kanyosha turi mu gisagara ca Bujumbura yarononekaye kugeraho adahita iy'imvura iguye. Ababa muri ayo makartier basaba leta y'u Burundi kuyabakorera. Abarimyi bo mu mazone ya Cibitoke na Rugombo turi muri komine Rugombo intara ya Cibitoke baridoga ko bamaze ikiringo c'indwi zibiri baraciriwe amazi abafasha kuvomera imirima bigatuma imirima yabo yononekara. Uburongoye uburimyi mu ntara asigura ko ari indinganizo bihaye yo gusibura imiserege navyo murabikurikira muri ano makuru. Ido nido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'inyubako. Abanyagihugu bo muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura basaba leta kububakira kubakorera amabarabara. Abo mu gice ca Kanyosha Busoro bavuga ko amabarabara yo mu makartier yononekaye gushikaho mu bihe vy'imvura batoroherwa kurengana. Musitaneri wa komine Muha avuga ko bituye ikigo kijejwe amabarabara ni ARB bakaba barindiriye inyishu. Ni nkuru tubaza Francine ndiho kubgayo. Amabarabara yarimburutse no kuvuga imodoka ziriko ziragenda ni mu binogonogo. Aya mabarabara ntatworohereza kubera ko basanzwe baba muri quartier Kanyosha Busoro iri muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Amabarabara yaho cane yinjira mu makartier ngo ageze kure yononekara, iyo imvura iguyeho bikunyuka. Aya mabarabara ntatworohereza kubera ko mu gihe imvura iba yaguye canke na nkuko mubibona izuba ririko riraka usanga bitoroshe kubera ko urabona ko hari amabuye, hari n'ibikokomanzi, muri make ntivyoroshe. Harashobora kuba amasanganya mu gihe nk'imodoka igize ngo irakwevye, imoto naho gace usanga yiteyemo. Imodoka iriko irarengana biragorana bakarinda kuzinga amatrovisere. No kuvuga yuko hasanzwe hari kibazo nk'igihe bariko barubaka baba bakwiye kubereka ukuntu bubaka kubera ko hamwe usanga hubatse mu kajagari. No kuvuga usanga inyubako zarizo zose zisesa amazi jana mu ibarabara. Yamabarabara agaca yimburuka. Mwagiye murabibona hose amabarabara yarimburutse. No kuvuga imodoka ziriko ziragenda ni mu binogonogo nta miserege ihari. Abasanzwe bunguruza abantu muri iyo zone ya Kanyosha nabo nyene ngo akazi kabo karabagora muri kino gihe kubera ibinogo n'amabuye vyuzuyemwo mu nzira aho baca. Bitworohera kubwo amabarabara atameze neza. Kenshi usanga hari ibinogo nk'imvura iguye honyene, hari amabuye usanga abari nko mwibarabara usanga ahagaze nko mwibarabara. Uri kuramanuka usanga ukoze nk'ibuye ukakwa kugonga n'abantu baba ari nko mwibarabara. Kwe kenshi ntibitworohera vraiment. Mwaya mabarabara ibintu honyene ntibigenda neza kuko na mabarabara arimwe ibinogo. Rimwe ibinogo urumva twahurira n'amamodoka menshi, ari imodoka iza gukatira ikinogo. Nawe ukaca usanga ugiye gukatira ikere muharije mu usanga muragonganya bivanye n'amabarabara ibinogo bihari ngaha kuko ibinogo ni byinshi namwe muravyibone. Hano ntihameze neza kweri. Uramutswa komine Muha Devote Ndayisenga amenyesha ko ico kibazo aza yaramaze kugitura abatwara urwego ARB rujejwe amabarabara mu Burundi akaba ngo arindiriye ikizovamwo. Haraboneka amabarabara atameze neza aho nukuri uri kurahaca usanga ufise nk'imodoka yo hasi bitoroshe kambere niri hejuru ha usanga hari binogo. Twebwe rero turategekanya ibikorwa mugabo tugace dusaba ARB kugira ngo ibidukorere. N'ubu uye hariho amakete twabandikiye tubasaba amabarabara mwamwe ko boyadukorera. Ubu rero turarindiriye yuko bazoza kubidukorera.
abanyagihugu baho muri zone ya Kanyosha barasaba leta ko iruhande yo gukora amabarabara makuru yonafasha ayari mu makartier hagati na yagashikirwa kugira uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu gorohe. Francine ndiho kubgayo urakenuye birakenewe ko leta ishiraho umugwi w'abahinga bigenga bofasha gushiraho ingingo zo gukingira abantu n'ivyabo bishobora guhitanwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika biboneka ko ariko araduga bisabwa n'ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olukome mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Jean Duwimana umuvugizi w'iryo shirahamwe asigura ko ayo mazi ashobora gutuma imiryango myinshi ihahombera hamwe atacokogwa. Tumukurikire. Abari ko ku metero nka 50 uvuye ku kiyaga Tanganyika abo ntiborya mu mukondora zusa. Dusavye rero leta kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu vyabo hakiri kare bafata ingingo hakiri kare nk'abari ku metero zo hafi y'ikiyaga. Uravye ngene amazi yatanguye gukora ku nyubakwa zimwe zegereye cyane ibimaze gutakara rero ni vyinshi. Hari amazu hariya mu za Kabondo abaja bubatse ku nkengera ya za Rusizi na Ntuze na Tanganyika abo bose baramaze gutaka baratakaje vyinshi. Amahera ntagira ukwangana nta muntu yo yaharura amahera atakara kubera kutubariza amategeko ngaha. Savye ko mbere abo bahinga nibajaho bazokwiga amahera leta yataka kubera igihunyangwa ry'amategeko agenga by'amazi agenga ivyaribanizasi agenga n'ivyo. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'uburimyi. Abarimyi bo mu mazone ya Cibitoke na Rugombo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke baridoga ko bamaze indwi zibiri bataronka amazi yo kuvomera imirima. Bavuga ko batazi abafashe ingingo yo kugara amazi bahora bavomeza bagasaba babikoze kwisubirako bakayabarekurira. Igisata kijejwe uburimyi no kugwiza imyimbu aho mu Cibitoke gisigura ko ari indinganizo cihaye kugira imiserege yo kuvomera isibugwe. Uwo bikundiye Edimon ni umuyobozi w'ico gisata ahamagarira abarimyi kwihangana. Ni nkuru dukesha Jackson Bahati tugira dushikirizwe na Lidi Gahimbare. Amazi yatabonetse uruhombo ni rurerure kuko imbuto iri kirarengana twafumbeye umuceri. Abo ni bamwe mu barimyi b'umuceri bo mu mazone ya Rugombo na Cibitoke bidoga ko haheze ikiringo c'indwi zitatu bataronka amazi yo kuvomera imirima yabo. Amazi aramaze amayinga arenga 3 tutayaronka. Turifuza ko twoyaronka kuko imifurege yarakozwe nibaturose amazi kugira uburimyi bugende neza. Nkungu ndabisa no kugadika ntibikunda ko bahagadika, ndabisa no gutera ntibikunda ko bahatera. Nibaduha amazi kugira ibikorwa bibandanye. Basigura kandi ko uko kubura amazi mu mirima y'umuceri bituma haba uruhombo runini. Uru n'uruhombo rwaturutse ku kubura amazi. Burya rero umuceri hajya kiya gihe umaze gucanura. Kibari igihe uba ukeneye amazi cyane kugira ngo indani haba harimo ibintu bimeze nk'amata kugira ngo bikundike bigume bironka amazi binwa hanyuma ukomere ubu umuceri. Naho curaba nk'uyu utwageze ku ruhombo rwo guhomba kubera ko wabuze amazi akwiye. Abo barimyi basaba ko ikiringo cyo kugara amazi cyo gabanurwa. Bogihindura bakaza baraduha ikiringo gito cyangwa babona yuko bitoshoboka bakaza barafata nko mu ndwi baduhereza amazi nko ku maranje. Bivanye n'ukunge nabo bari ko baraduha mu minsi mike bagafata uruhande rumwe bakavuga ati muri nondwi tuzoha amazi abaanye nimba ari minsi 2 hama bakayakata kugira ngo bikundike turonke umwimbo kuye neza. Edimo wikundiye hajeje igisata c'uburimyi no kugwiza umwimbo mu ntara ya Cibitoke avuga ko kugara amazi bari ko batunganya neza imifurege itwara amazi mu ntumbero yo gutunganya neza izo ndimo. Wajeje igisata c'uburimyi no kugwiza umwimbo mu ntara ya Cibitoke abandanya hanura abarimyi gusibura ubwabo imifurege itwara amazi kugira ngo n'amazi make abone
aboneka ashobore gushika mu ndimi. Ridi Gahimbare urakenuye tuva mu Rugombo mu Cibitoke dusimbire mu Rumonge aho ibihano muri vyo harimo no gufungwa bigiye kuja birafatigwa umutware ku mitumba yo mu ntara ya Rumonge igihe bizogaragara ko atatanze umutahe kuwo vyega convocation mu rurimi rw'igifaransa kuko atapfumbatishijwe. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge niwe abivuga inyuma y'ingendo yakoze mu mazone agize iyo ntara. Avuga ko ico kibazo kiri mu vyagumye bigaruka kenshi ni mu gihe uwarongoye intara ya Rumonge yari yakoranije ku munsi wa kabiri w'inondwi abarongoye ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'iyo ntara ya Rumonge barabira hamwe ibyavuye muri izo ngendo. Noba mbeshe Jean Pierre Misago. Mu rugendo rw'indwi zitatu mu mazone y'intara ya Rumonge abanyagihugu baridogeye bamwe mu ndongozi ku mitumba ko babasaba amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi ubituye ngo bamutwarire umutahe convocation mu gifaransa kuwitwariwe nkuko Leonard Niyonsaba amatari w'intara ya Rumonge bivuga. Abandi bidogewe nabaza gutaburiza imitahe abo bafitaniye amatati bagaca bayinyegeza kugira ngo uwitwariwe yitwagararije ubutungane hanyuma afatwa apfungwe. Kuri ivyo Leonard Niyonsaba amatari w'intara ya Rumonge mu nyuma y'inama kuri uyu wa kabiri yo kurabira hamwe ivyavuye muri izo ngendo amenyesha ko kuva ubu indongozi zofatwa iriko yaka amafaranga ngo bikunde ishikana umutahe kuwitwariwe izocikugwa mu mabanga y'uburongozi mbere n'ubutungane bumukurikirane hisunzwe amategeko. Aha buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko bisaba ko haba ivyabona ko iyo ndongozi yahawe uwo mutahe ku kijanye n'abatabuza imitahe bakanyegeza ngo uwitwariwe apfungwe kubera kutitaba ubutungane. Buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko uzofatwa yanyegeje umutahe uwo yitwariye azobibazwa harimo no guca mu gasho uwo yari yitwariye nawe aburane yidegemvya. Naha buramatari w'intara ya Rumonge abona ko bikenewe ko abasohora imitahe bandika koko ari uwa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu. Kubatinya kwitaba imitahe ngo boca bapfungwa buramatari w'intara ya Rumonge abahanura nyabuna kwitaba umutahe ufuzwe ku karenganyo nawe abajyango bamutabarize. Jean Pierre Misago nawe urakenuye. Ni kwiyo nkuru yawe duce dusozerera ko amakuru twari twateguriye abakunzi ba televiziyo Isanganiro. Mwakoze kuba mwari kumwe natwe, tubipfurize kubandanya mushimishwa n'ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.